hama abandi hantu ubona mwatugiye ko twokorera mbega abanyagihugu bahariya nibo banyagufa kumva nitwe duteza amasanganya. Ahubwo twabonye yuko ako karere gasigaye ari akarere kagutse kandi rimwe na rimwe no gushikayo byahora bigorana. Abunguruza abantu n'ibintu rero bajeyo muri utwo turere kugira ngo bafashe bari bene igihugu. Wavuze nk'akarero ko mu Kanyosha ko habaye abantu benshi, none abo bantu benshi ntibakeneye kwiyunguruza, ntibagenda ni moto, ntibagenda na Bajaj, ntibagenda ni kinga. We rero ucusa n'uvuga uti ko wumva amasanganya yabaye ahubwo reka turekerane nyene abandanye bamenyesha. Oya, kandi n'iyi ngingo yafashwe irega ntabwo ari Bibiriya. Iyi ngingo yafashwe si Bibiriya. Ejo ivyirwa bishobora kwerekana yuko ivyo igiporisi cibajije yuko arivyo bitera amasanganya bitarivyo. Ingingo igahinduka mu nzira canke iriya. Mugabo misi yose kwikingira vyamabiza imbere gusumba kwivuza. Ndabona hari abana bagiye guheba amashuri n'umwaka utari bwarangiye, kuko hazoba kwimuka kw'imiryango bitewe n'inzira z'uko aho bahora baba bari bahabeshejweho n'izo ngendesha, canke kutazoba bagishoboye kurihira amashuri abana. Wowe nimba rusanzwe uba mu Nyakabiga ukaba wakora umwuga wa Bajaj wo kunyonga Bajaj canke kunyonga imoto, wewe uzohora uzinduka mu gitondo kugira umuntu atonda ku kazi. None umuntu ntatonda kuri ministeri ya finance hariya canke agatonda mu Kanyosha avuye ngaha. We nawe uzotonda ugende aho wabitse iyo Bajaj yawe canke iyo moto yawe muri ako karere birekuwe ko akazi gakorerwamwo, hanyuma ugende ukore uhejeje akazi ubike icuma cawe hamufate bus utahe. Ivyo rero byo kuvuga ngo abana bazoreka kwiga, ngo abantu bagiye kwimuka, nta muntu n'umwe azimuka, mwese azoguma aho yahora aba. Gusa umwuga wahora ukora niwo hari icahindutse gatoya mu karere wawe usanzwe ukoreramwo. Imbere yuko mufatiza ingingo mwatubajije kugira natwe dutange ivyiyumviro nk'abenegihugu. Havuze ko ari ingingo tekiniki, ngabo natwe abantu bato mwatwiyumviriye ko kugira ngo dufate duhanahane ivyiyumviro. Leta ifise inshingano yo gukingira abenegihugu n'ivyabo. Rero ntabwo bategereza kurinda kuza kukubaza ko bagukingira. Hajya uhora ubona abapolisi bahagaze kwibarabara ubaza ko ari ko bakora iki. Aba bakingiye wewe none ugira ngo barinda kukubaza cyangwa urinda kuba telefona ngo biragoranye. Oya, nakazi kabo mu nshingano zabo harimo gukingira umutekano w'abenegihugu n'ivyabo.